jewe ico nshaka kugaruka ko kandi twemeranya n'umuhinga nuko twemera yuko demokrasi yaje mu Burundi no muri Afrika ari nzanano yaje la demokrasi importe. Inyishu ikomeye jewe n'amaniyumvira nuko nkuko umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuga ngo twifuza demokrasi nkuko abarundi bayumva bashaka. Nico gituma mu mutwi wanje kandi uravye n'ivyabahinga bamwe bandika b'abanyafrika yuko la demokrasi yo muri Afrika ari ikwiye gushingira sur les valeurs et les pratiques z'abanyafrika. Izo nazo sizindi turazihurizako nama pratique fondée sur délibération. Kwa abantu bicara bakaganira ingorane zabo mu kibano aho babaye. Kandi umwe wese agaterera akavuga ati jewe nanje no vyumvuku na concertation. Burya nico gituma amasezerano y'Arusha yari yavuze ati reka tugire ico bita la démocratie consensuelle. Nukuvuga ngo abantu bose aho bari mu kibano mu migambi itandukanye mu moko atandukanye abantu bagaterera kuko ingorane dufise no munsi hariko hakora muco bita mu gifaransa argument de la force. Nukuvuga icinguvu zikoze uracumvishwa n'inguvu bakubaza batakubaza ivyo ntibiraba. Nuko rero twohindukira tukagaruka kwiki ku muco w'abanyafrika d'utiliser la force de l'argument. Dukoreshe force de l'argument niwe valeur y'abanyafrika. Kwa abantu mu kibano bavuga bati ibi bibazo dufise kandi nkuko umuhinga yabivuze nivyo Lincoln nkuko yabivuze le peuple et pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. No kuvuga ngo bishingiye ku muntu. Nimba ubutegetsi bushingiye ku muntu hanyuma abantu babamwe muri mu kibano bakaba bafise ivyiyumviro bitandukanye ni dusa. Mwabivuze hariho amoko atandukanye. Hariho abava mu miryango itandukanye naho baba bafise amoko atandukanye. Bava mu migambwe itandukanye. Bafise ivyiyumviro bitandukanye. Tukaba tuzi yuko umuntu wese tout homme est guidé effectivement ama action yiwe ari guidé par ses intérêts. Nico gituma demokrasi itegezwa gushingira aho nyene ko abantu baganira. Rero umuco wo kuganira mu Burundi uri kuragenda no gukoresha inguvu. Hariho umugwi w'abantu bake biyumvira hanyuma bakazana ikintu abandi bagataha. Kandi no musi naho umuntu akavuga ati abarundi no musi mwese mutambuka mucumbagira. Usanga abantu bose bagenda baracumbagira kuko tutazi niyo byavuye. Naje mvuga nti kugira ngo demokrasi ikomere no gusubira ku uwo muco uko abantu bumva ko icyumviro mukuru ashikirije n'abandi bogiterera kuko ndabona amategeko menshi mu gihugu. Ndabona ibintu byinshi bikorwa nibi vy'amareforme administrative vyabaye twarabivuze ni ibintu byaje bikoroka batatubajije ngo dutere naho nyene kabona ko bizotera ikibazo. Ikindi jewe no vuga gikomeye kuko ngaruka ku gihugu cacu nkuko yabivuze turabuze vy'ukuri des institutions solides. No vuga yuko le problème dufise ari fragilité des institutions. Inzego z'igihugu ziragoyagoya. Zigoyagoya kubera iki kubera ziri mu minwe y'abantu bafata ingingo bafise inyungu zabo ho kubona inyungu z'igihugu cyose bakaca bakoresha inzego zategerezwa gukingira abarundi. Inzego z'ubutungane rwategerezwa kugwanira umurundi muto ahubwo rukagwana ari kugira ngo rukingire uwo muntu ahambaye abashe kugira ibiturire abashe gucinyiza umuntu abashe kuguma ku butegetsi atawe umukomakoma. Akarorero mu matora aheruka umuntu agiye muri bureau de vote kugira ngo araba amatora kari karagenda neza umumambere wa bureau de vote n'abantu batanu bategerezwa guhagararira ivyo bintu byose. Hanyuma uwo muntu wenye najejwe guhagararira ivyo bintu akaba ari wakora amakosa akaba ari we w'amatora akari wagufata ngo tori nene mwumva izo nzego zoba zigihagarariye abantu gute. Nukuvuga ko hariho fragilité bama baca baturenversa
role y'ibintu. Ivyo rero muri za culture ya demokrasi murumva ko ari ikibazo gikomeye, aho inzego zose aho gukora ngo zikingira abarundi bato bato. Muriko muravuga amatora ku mitumba, ivyabaye ku mitumba n'agatangaza, aho umuntu usanga yarabaye wa gatanu uwa mbere bagamukuraho. Ndabaha akarorero kimaka ko mu ntara ya Bururi Ivyanda, aho nzu umukenyezi yari yabaye uwa mbere mu vy'amatora ku mitumba, hanyuma baca bamusomera ko yaronse amajwi 15 kandi yaronse amajana. Mugabo agira Imana bari bamucungere bari ngaho baravuga bati naho babisomye bagasoma ibitari byo ntibabihinduye, genda witware muri seri, genda ugwane uhari. Basubiye bagasubiramwo, baciye umuntu aba aronka amajwi 415, aca yongera abo wa mbere aratwara umutumba bari bamugize uwa nyuma. Ni ukuvuga mu yandi majambo les antivaleurs sont devenus des valeurs mu gutwara igihugu. Ibi rero dutegerezwa kubihagarara ko nico gituma nako ndavuga ni ivyanye biranga demokrasi y'abarundi, ce sont des valeurs africaines, amavalere y'ubuntu, amavalere y'urupfasoni, amavalere bimwe mwavuga guca umurongo ukavuga ati ibi ntibishoboka, ntiwobesha, ntiwovuga ngo urya ni naka umuhindura izina ubu n'umwana wanje atari ivyo, ntibishoboka. Mu Burundi amativalere rero yarafashe akamaro, aho abantu biyadukiza umugwi w'abantu bakaza bavuga ko bavutse ngaha, hanyuma parcelle yawe bakayitwara, bakaca baja mu bucamanza, bakaca bagutwara itongo ryawe. Ayo n'amativalere. Nico gituma mu gihugu dukwiye guhagararaho kugira la demokrasi ishinga imizi, no gusubira ku isoko yo kubona bimwe abasoko. Umuntu mw'iki gihugu akuze umutama, je bakunda kumbwira ko ntwara umuganga w'abatama. Muri umutama nta valeur ugira, avuga ngo genda mwe mw'abatama mwe mwagize ibi. Ariko mu bindi bihugu bakwira batera imbere ushingira ku bantu bakuze. Nivyo hari vyabananiye, mugabo kubaha abantu bakuze bashashwe baha icubahiro, ukabaha ijambo bakaguterera. Nibi rero ubona mu gihugu cacu indongozi zararongoye igihugu nkuko kwa Barewonsi cyangwa abandi bafise experience baca guterera hariya ngo ntacumaze ntaco woterera ivyo wakoze gusa genda. Rero turakwiye gufatira kwizo ngingo zo gukoresha nawe inararibonye mu byabaye mu gihugu, kuko iyi experience yabo iradufasha mu gihugu kandi gateye. Rero nico gituma jewe ndiko ndavuga nkuko mwabivuze, ibi vy'amacoup d'etat, instabilité mwavuze muri za Burkina Faso zande, bijya n'ivyaje ngo ni kubera demokrasi yapfuye. Numvise mubibaza, jewe namvise mukuru wa Parisema bivuga ni kubera demokrasi mw'ivyo bihugu yananiranye, ishingiye ku matora gusa, abantu bakayiba bakagira ibitari vyo, wa muntu akaguma atwara. Ico gihe haraza ari izindi nzira mbi za kudeta, za nzira zose zari zarananiranye zica zigaruka kuko utemeye demokrasi. N'iki gihugu canke mu bihugu vya Afrika demokrasi turayumva tukayivuga ku rurimi, mugabo mu mico n'imigenzo ntishoboke kujamwo, vyaratwanyiye. Hanyuma rero nahanyene mwaciye muvuga hakaza ibingorane vy'intwari bereye ikatugora, ibiturire bikatugora. Jewe nco nashaka kuvuga kandi no kwemeranya n'abariko barabivuga, nuko bwa mbere mu Burundi ndavye ubunye turavye tugeze muri demokrasi. Novuga ndabivuze mu rurimi rw'ikirundi ke la démocratie est défectueuse et la démocratie est morte. C'est ça la situation. Ku umunsi mukuru n'ivyo navuga, demokrasi mu Burundi yarapfuye, est défectueuse. Rero harakenewe y'ikintu rero capfuye, kirakeneye kibiha ubuzima. Rero n'ubwo bwo guhagarika tukarabiza ingingo zikomakomeye za demokrasi, ntitubone ivyo vy'amatora. Amatora atari nayo, kuko amatora tugeze ko ntashoboka. Ubu tugeze kuco bita la démocratie sous tutelle. La démocratie sous tutelle na usanga hari imigwi y'abantu, oligarchie ifata ingingo hanyuma igakora nkuko Leonce aje kubivuga, ikavuga ati jewe mwebwe ndashizeho umugwi, none si seni uno muzi ishobora kujaho, hanyuma hakaja haja imigwi y'abantu nayo nyene
itajejwe gutegura amatora neza aho bijejwe gutegura ukuntu azokwibwa iyo demokrasi n'igishoboka nico gituma mvuga ko la demokrasi est défectueuse le système électoral est défectueuse nico gituma mu Burundi tuvuga duti twokwiga ivyo byose kugira demokrasi isubire ikomeye mbega itunganya ry'amatora mu Burundi rimeze gute mbega ubutungane buhagarariwe gute mbega ugushikiriza ivyiyumviro bimeze gute mbega agateka kazina muntu bimeze gute ivyo byose bitabaye ntidushobora kuvuga ngo demokrasi ngo turiko rero tuja muco bita nkuko mwabivuze regime autoritaire iyo regime autoritaire imaze kujaho nta kindi kintu kiba kiriho la participation populaire isubira kujaho la competition légale isubira kujaho les candidats hacaja inguvu none ivyo rero kubera haba habayeho defectuosité de la régime électoral murabona yuko ibibazo bica bikora tuca tuja rero sous-tutelle yiki sous-tutelle militaire udafise abasirikare babivuze udafise igisirikare gikomeye udafise umuntu akomeye no kuvuga ngo amatora barasezeranye sivyo byategezwa kuba muri demokrasi kwari gutanga inyishu z'ibibazo biri mu gihugu kuko turafise ibibazo bikomeye cyane by'ubutunzi turafise ibibazo bikomeye cyane mu by'imibano ivyo navyo nyene bigize demokrasi abantu bakicara bati ibibazo by'imibano ibibazo by'amashuri kuko iyo tuvuze imibano ni mwumve amashuri ni mwumve ivy'ubuganga ubu tugira dutangura ishuri muga hari ibibazo bikomeye by'amashuri bikomeye mbega abanyeshuri mbega abarimu mbega ivyo byategezwa kuba mu mwaka abantu baricaye bakiyumvira kuko nayo nyene ni demokrasi yo guterera ivyimviro mu vy'imibano mu vy'ubuganga ivyo rero birahambaye cyane ikindi rero mwavuze kandi nemeza nuko abantu ikindi nofatira ku rugero rw'isi naho tutabivuze muri Afrika kiteye turi sous-tutelle des institutions financières internationales nazo nyene ziratuma muri Afrika bashiraho uwo bashaka tiwe ni uzoja uzokingira ibiko zacu uzoduha ubutare uzoduha iki wewe gumaho niwe dushaka abarundi cyangwa abandi batoba gushaka izi rero kuba sous-tutelle militaire des institutions financières internationales naho bitabaye au niveau international ngaha mu Burundi abantu baba baratunze cyane kubaroza amafaranga adaciye mu kuri nabo nyene baragira kagwi bakagufata bakavuga ati uzokingira inyuzu zacu uhavuye tuzoba dupfuye gumaho niho baca bakwigisha uti nta wundi muntu ashobora gutwara kuko uhavuye bose boca bapfa na rero tuvuga duti haba muri Afrika iyi neopatrimonialisme exacerbé yohagarara kuko nico kintu umuntu wese agiye kubutegetsi n'umuryango wiwe n'abana biwe na mushikiwe n'abandi bateza kuvuga ati natwe sitwe tuhashitse reka tubanze tuyoragure ntawe uzokomera adafise ayo mafaranga hakaca haba rero ico kintu ikirende ikibazo gikomeye gitegezwa kuva mu ngendo mbi twebwe abarundi jewe ico no vuga kandi shigikiye gose mu nyishu nuko amasezerano y'Arusha yatoreye ishu byose je narafashe umugwi w'abahinga mu mugambwe ndavuga nti mukure mu by'imigambwe mwicare musome guhera ku rupapuro rwa mbere mu nsomere turabe ko ivy'umugambwe uri ku butegetsi bimwe bimuvuga ko amasezerano y'Arusha ari amagaburanyama ko amasezerano y'Arusha ari ibintu wosanga ari byo kumbure ariko duhereye nkahera kuri chapitre imwe nkasoma ibiri ngaha mu Burundi uwovuga ko yokura amasezerano y'Arusha yobasambuye Republika y'u Burundi cyabi gisirikare izina ryayo cha FDN biri mu masezerano y'Arusha yabi igipolisi PNB izina ryayo biri mu masezerano y'Arusha yaba documentation kera yitwa documentation unomuzi yitwa sene vyanditse mu masezerano y'Arusha nibo batanze izo zina zose amasezerano y'Arusha niyo arimo ibintu tuvuga bya bonne gouvernance ntwari bereye ukuntu bareintegra impunzi birimwo niyo byaganiriwe gusa akantu ndabonye abantu bagomba kugwanya
nakantu kajanye na troisième manda ko kavugwa amasezerano kuko amasezerano yarusha namambira abantu bati ntimuze kuza muracanga cyane ibintu ngo none ngo hagati y'amasezerano y'Arusha ngo na constitution ngo ni kihe gisumbikiye none we ibintu bitari domaine nature urashobora kubikompara d'abord amasezerano y'Arusha n'amasezerano de nature anthropologique y'ukwemeranya ukuntu abarundi tuzobana mu butandukane bwacu mu biki hanyuma constitution de nature juridique n'amategeko bashiraho kw'ivyo bintu twemeranije ukuntu twabishira mu ngiro none amasezerano rero y'Arusha constitution ashobora kugira tuguma tuvomamo nibire wose yavuze ati hataraza yandi masezerano none mushaka tugire gute atabantu rero bayakeneye twimva ko twoyicarira tukavuga duti iki cyovamo kandi nabonye ivyo vamo ayo masezerano bavuga ngo namagaburanya ni giparti cha période transitionnelle ico caraheze nta muntu akiri kuri transition nta muntu avuga ngo uzoba mustaneri wewe wamugambura cyane ico ni kintu kadiki mugabo hari ibintu nkora mutima bikirimo cyane cyane bigarukana niho nashaka guhereza bikivuga kuri remezi politique zotuma demokrasi komera zotuma umubano bonne gouvernance komera biracanditse kandi ubisomye naho twogenda tukicara ngo twagira ibindi biganiro nta bindi bishaka twozana bisumbije kuko biracanditse biracari nkuko nyene none bavuze bati nitwaba dushaka kuzana nouvelle ordre politique économique sociale et judiciaire ziri fondée sur les valeurs de justice le respect des droits de l'homme liberté fondamentale des individus dignité sociale de la solidarité d'égalité hommes et femmes de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques none ivyo bintu tuzoza kumvikana bishasha tuzozana n'ibi ko vyanditse mwayo masezerano nyene kwariho bikiri kandi arivyo natwe twifuza kugiye ku butegetsi bakavuga bati twarabonye ingorane y'ubushobozi ingorane iteye ikomeye yatumiza ingorane zibaho nuko ari ingorane politike abantu bashaka kuja ku butegetsi n'ubuve ico nakuyemo niki mu Burundi dushaka ubutegetsi gusa le pouvoir ibindi nubaze les valeurs démocratiques eba accéder au pouvoir ukavuga ati shaka kuronga inyungu zibiva mu butegetsi aho rero nico gituma jewe mvuga ni muravye ukuntu imigambwe bavuga ati ni mushinga imigambwe idashingiye ku bwoko ishingiye ku idashingiye ku ariko ishingiye cyane cyane ku nyungu z'abarundi ivyo byose byanditse mu masezerano y'Arusha jewe narasomye mvuga ni naho twojyamo n'ubuzi abantu bakavuga ngo bagiye mu biganiro byo gutorera inyishu novunduruka ico gitano mvuga ni none bitwara bishize mu ngiro vyaranse mbega ibitwara bishize mu ngiro vyaranse nk'ubu bakavuga bati kirazira gukoresha inguvu comme moyen utilisation de la force comme moyen d'accès et de maintien au pouvoir et rejeté ivyo babivuze muri Canada none twarabikoze ariko nivyo dukora ahubwo twanga amasezerano y'Arusha kuko ari ikintu gikomeretsa ahubwo kikamena igihuta bavuze bati égalité de la chance des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale kugira umuntu wese ariko no munsi utari muganga uri kubutegetsi kugira uzoronka je namye mbaza ati none ko bariko barashira inzego zo mu makomune mashasha abantu bariko barajaho bava mu yihe migambwe bava mu yahe maze uravusanga ari mugambwe umwe gusa none uwo mugwi w'abandi barundi bazoca bakora iki ntaco bakimaze nta bwenge bagifise bishobora ikintu na kimwe murumva ko ari kibazo gikomeye ibi rero ni ibintu bihambaye cyane kandi jewe nabonye ko baranavuga bati mu basozerano y'Arusha bari bariviriye bo bari baranabonye n'ivya coalition de partis politiques bavuga ati les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression de suffrage et participer à la vie politique par moyen pacifique ndasivyo tuzosaba no kugira ngo mu Burundi amatora agende neza nuko atatera boba gishobora kuba rero hamaze kubaho intimidation mu vy'amatora hakabaho iterabwoba nuko twabonye amatora y'ibihumbi 2025 hakabaho ugukoresha ingufu hakabaho gukoresha igikenye mu bintu byose urumva ko demokrasi jewe ndiko ndavuga mu Burundi no munsi yapfuye
itagishobora gukora, ariko turafise umwizero ko imigambi iriho, ko abarundi bariho, ko abantu bashobora kwiyumvira tugakora kugira ngo demokarasi isubire ishinga imizi uko abarundi bayumva kandi bayishatse cyane cyane mu Rwanda. None rero jewe nta byinshi mpavanza kuvuga babivuze kwari kugira mvuga aho mpagaze, ariko mu Burundi hatagizwe igikorwa imuvuge ngo mu 2027 wari amatora azoba ari mu demokarasi, azoba ari ugukoresha igikenye nk'uko twabibonye mu matora yeze, azoba ari ibindi bintu atari demokarasi. Ivyo rero bikosorwe, leta yumviye ko nigira ibiganiro n'abanyapolitiki by'ukuntu processus electoral yogenda neza, by'ukuntu ibindi bibazo byose bikomeye byotora inyishu, by'ukuntu agateka kazina muntu ko komera, by'ukuntu la culture démocratique yaje mu bantu. Nayo byo gufata ugwaruka ukarutegeka ku nguvu ngo genda ufate naga ku nguvu, ndumugabo fise ubwenge, nzi ubwenge kandi niyumvira ntaravye umugambwe nkafata abarundi bose, naza mu gasanduku k'amatora ukafata ku nguvu ukantorera, naho wandi mu mugambwe wawe ni wumva agasuzuguro umpaye, nagasuzuguro kabi cyane kandi ubutumya agateka kazina muntu. Nagira meze mvuga nti n'Imana ari Imana ifise ubushobozi bwayo, yararetse umuntu ngo ahitemwo iciza n'ikibi, iratanga iyo liberté. Iyo ni liberté fondamentale ku muntu, ku buryo umuntu wese afise ubushobozi bwo gutora iciza n'ikibi. Rero umuntu agiye kuguhitiramo ku nguvu ubukoze kuri kame ka muntu, abarundi baba bagenda ari biruruma batabona neza, bavuga bati singira umuntu kuko wambonye ko ndi gikoko afise ubwenge bwo gutora iciza n'ikibi. Murakoze, nivyo naterera.